bakunzi ibikorwa vya Clementine Kavy nabuhiye benshi bazi nka Clementine Kavy muraherutse kubona ko aherutse gushira habona indirimbo y'ubunshasha yakoranye n'umuririmvyi w'umurundi w'umukambwe asanzwe azwi cyane ku izina rya Dr Claude. Uno muririmvyikazi rero akaba bakoranye indirimbo bise Imbwa, ibindi kare kuvugwa ko rumwe n'abatari bake, ariko rero kugira ngo dushobore guhosha ivyo vyose biriko biravugwa twashimye kumutumira, twashimye kumurondera kugira ngo agire ico bitubwira ku murongo wa WhatsApp. Yashoboye kuduha inyishu z'ibibazo bitandukanye ku bijanye n'ino ndirimbo, aha tubwira wanashaka ico yibaza ku bijanye n'abavuga ko ino ndirimbo ishobora kuba irimwo ibitutsi. Nkundira mumvirize uko twagiye tuyaga ku bijanye n'ino ndirimbo shasha yiwe ibarizwa ku rubuga bwe rwa YouTube. Nubuhe butumwa dusanga muri Imbwa? Ndirimbo Imbwa ubutumwa burimwo mvuge gute. So novuga n'umutipe yariko arigungirako akaca abwira umukobwa basohokana arike kumviriza abandi bahungu Jean yariko arabaponda ko batunzwe n'abagore kandi birabaho mu buzima busanzwe bw'uyu munsi. Kubera iki wahisemo titre ya Imbwa? Niwe wayitoye canke ni Dr Claude? Twagiriye ama ide hamwe turavuga twita Imbwa. Igituma twahise Imbwa nico kintu kiguma cihariye mu ndirimbo, kiguma igaruka cane tugira titre kuko ni naho umuntu agiye kuirondera ku YouTube bica bimorera cyane kugira ayibone. Ningiki washimye Dr Claude kugira ngo mukorane? Igituma nahisemo Dr Claude ndamufana kandi sinokurirwa ndavuga ko abizi, bose barabizi ko abizi. Ubona indirimbo irike yakigwa gute n'abafana? Ukuntu indirimbo ikirakigwa hirya no hino ni neza, hariho abavyakiriye nabi, hariho n'abavyakiriye neza. Nivyo nari nifuza, sinari kwifuza igikorwa gikundwa na bose canke na bose. Ndabikunda kuko biravugisha abantu benshi, hariho abatabihurizako babona umengo twaratukanye, ariko ntabwo harimo igituti, ntabwo twatukanye na gato. Hari ahantu wifuza ko igushika ni hehe? Yes, ndavyifuza ivyo ntaho tuvyifuza. Umuntu wese yifuza iterambere kuva aho yarari agashika ahandi hantu. Abavuga ko indirimbo ishobora guhagarikwa kubera wakoresheje iryo jambo yumvikana nkaho utukanye, wo babwira iki? Abiyumvira ko indirimbo ishobora guhagarikwa ngo kubwo amajambo arimwo bazotwigire neza batubaze. Ntabwo twashatse kwinjira umuntu, ntabwo twashatse kwinjira muri vie privée z'abantu, nta gutukana kwabayemo. Bazotubaze, tuzokora ibiganiro ku mativa atandukanye no ku mahadi atandukanye. Ndibaza bazodutahura bwebuye, bazodutahura ko tutashatse kuvuga nabi. Views dusigaye tubona zikunzwe kurabwa cyane. Ubu mu masaha 28 waronse views 2600. Ziragushimishije ku rugero rwawe canke ubona ari nkeya ku bwawe? Ku ma views ndiko ndabona ni bon, ndashima ariko sindanyugo. Nshaka barira bari benshi isumbe ku ma views igeze kuri munsi. Nifuza menshi kurusha. Nubuhe buryo bwo kumenyekanisha indirimbo yawe uriko urakoresha uno munsi nimba atari banga? Ndapostinga, ndayiha abagenzi banje bakayiha abagenzi babo, nkongera nkayitanga ku mahadiyo, nta kindi. Duhe akapera gatowe. Okay, sawa. Nifuza yuko wonyizera, uko nanje ndakwizera. Baby wanje reka kumviriza izo mbwa z'abahungu zitunzwe n'abagore. Nanje simbaha amatwi. Nanje nzofana nawe.